mu gihe hari imyigaragambyo canke imigumuko hariya mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Benshi ntibako baratahura impamvu, benshi baribaza ko ariyo Gen Z, ariyo generation Z canke agogwaruka gwitumye kuja mwibarabara canke arigo ruriko rurabikurikirana neza na neza kugira iyo migumuko igire uburemere bugeze hajya buri. Ariko abiyumvira uko nagomba ndabakurire inkoni ku gishitsi ndababwira ati ivyo bintu na muriko murabona muri Tanzania si ivya Tanzania gusa. Burya iyo inswa umuswa ujya umuhini uba uriko urasotera isuka. Ndaje rero Fleury Patriote umusesanguzi wanyu wibihe byose ndabibabwire ku muriri dutahuzanye. Jewe ndabaha ivyo muzi namwe muraza kuntahuza muri commentaire kuko ikiganiro sikibiriraho malheureusement, ariko bibaye ngombwa mbonye mubisavye muri benshi muri commentaire cankora ikiganiro ndarabungene ni disponibiliza dukora ikiganiro cikibiriraho kugira dushobore gutahuzanya. Ariko nagomba ndabatahuze ko muri uno mwanya uru rugamba ruriko ruraba muri Tanzania sabanye Tanzania bajya abana muri ko murabona Gen Z rufise ampleur nini, rufise ni kintu kinini ya cyane abantu batayiko baranyaruka gutahura. Ari byo bimwe muri ibi ngomba ko dusangira muri buno busesanguzi muri kino kiganiro giciye hano kuri runo rubuga rwacu ariko rwanyu Fleury Podcast TV. Ariko imbere ko tubija idonido, imbere ko tuvyinjira imuzi ni muzingo, reka mbanze ndabakira ndabahaye ikaze ndanabaramukije bakunze ba Fleury Podcast TV umumwe wese aho aherereye. Aha ni mu gihe bamwe bari mu bihugu butanguye kugoroba, abandi ari mu bukerera, abandi nibaza ko ari ano masaha yacu aho mperereye. Hama rero ndabashimire mwe mukurikirana ibiganiro muri mu Burundi, muri mu karere ka EAC, muri Amerika, muri Afrika, muri Asia, Oceani, eka no Burayi no mu furuka zine z'isi aho tutoba twadondaguye. Turabaramukije kandi turabahaye ikaze rero muri buno busesanguzi no muri kino kiganiro cyo kuri uno munsi wa gatanu itariki 31 z'ukwezi kw'icumi umwaka n'unyene 2025 nturarangira. Ariko nagomba ndababwira ati ukw'icumi bye bye, tuzosubira guhura kumbure neza na neza tuvuga itariki imwe y'ukwezi kw'icumi na rimwe. Ariko no munsi w'icumi itariki 31 turaza kurangizanya n'ibiganiro 2 3 4 5 dufundikire neza ino tariki canke kuno kwezi kw'icumi. Rero sindabicisha amajambo nagomba babwira ati ivyo bita imyiyamamazo canke imyigaragambyo canke imigumuko muri Tanzania benshi bako babifata nko kumengo numuhamagaro wa generation Z nko ibindi bihugu bagiye barabigaragaza ngo ni generation Z. Sindi generation Z na gatoyi. Ikibazo ca mbere utangura kwibaza kugira dushobore gutahurana ni gute muri Kenya habaye imyigaragambyo ntihagira umuganda n'umwe agenda muri iyo migumuko kubafasha. Ni gute muri Kenya habaye imigumuko yo gukuraho Ruto no kwanka uburongozi bwiwe, kwanka bije amakori ariko araduzwa gasakisaki kubera ko iyo myigaragambyo yahabaye iyo migumuko Gen Z nyene, ariko nta muganda n'umwe yagiyeyo. Iki kibazo mu kigumane muraza kukinshura muri commentaire. Hanyuma ni gute habaye imigumuko muri Kenya ntihagira umunyarwanda n'umwe ajayo, ntihagira n'umunyarwanda n'umwe abisansibiriza cyane bigume biri ku macana yabo baguma babiririmba? Ni hehe mwabonye motivation nk'iyi iri nyuma y'iyi migumuko iri kiraba muri Tanzania? Nta na hamwe yigeze iba. Muri 2015 hano wacu mu Burundi barabigerageje baragira imigumuko igamije guhirika ubutegetsi aho byarangiye bakuse kudeta bikanka. Mwarabonye kungene nabo babisansibiriza no kungene babivuga, mbese na bamwe mu banyarwanda baraza kugira imigumuko aribo baje imbere, aribo bakora bijya bintu biri kriwere kujya nyene basanzwe bimereye bariya abana n'abuzukuru b'inkotanyi ukungene basanzwe bimereye. Urumva ni ibintu bitarinda gusubirwamwo, urinze ubona ukungene inkotanyi zifata mu Rwanda ucubona nabo abo babarungikiye ukungene biba bimeze. Rero tubanze twirinde hariya hakujya Akanyaru, reka twibande muri Tanzania no mu Burundi no muri karere kose. Ibi biriko rero muri Tanzania ngoma ndababwira ko bifise ingaruka kuri kano karere. Umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi nyene icubahiro
Evariste Ndayishimiye yarababwiye ati ibi bintu nimwabandanya mubibona canke nibavyabandanya bimeruku kenshi yarakunze kuvuga ibintu by'intambara y'akarere abantu bakibaza nibiki ibi na biriya ariko bititondewe bino intambara y'akarere yavuzwe irashoboye kuba ati bimeze gute ni iruhande yuko muza kwiha inyishu canke kwandika inyishu muri commentaire canke kuza kuvyibazako igituma abajene bo muri Kenya bariko barafasha abajene bo muri Tanzania kugumuka konona kwisamburira ko ukuna kuriya nivyo abatanzania batako baratahura ukungene bariko barajabuka imbibe Kenya bakabareka kuko niko no bivuga kuko haga turavuga ngo urubibe ruhuza Uburundi n'u Rwanda mugabo habariho parti u Rwanda bagongera ko hari abakontororera bashoboye kubajerera hari na barriere yabo nino mu Burundi hakabariho n'ahandi naho woba wamaze gushikino hari igihaze ubutaragira uburenganzira bwo guca ugenda habari ahandi hantu hari nk'ibarriere mu ncamake rero sinumva kungene borengana barriere y'urubibe ku ruhande rwa Kenya bakayirengana igipolisi n'igisoda bihari hanyuma bakaja gusunikana n'abapolisi n'urubibe bagwana n'urubibe rwa Tanzania ariko twongere dukengurukire hari mu mpande murazi ko imbibe zihuza Tanzania na Kenya ari nyinshi hari impande nagiye ndabonamwo abapolisi n'abasirikare ba Kenya bariko barabwira abajene nimusubire wanyu abandi nabo ngo turabatanzania agaca avuga ati sawa abatanzania nimba harimo abatanzania turabareka mu bandanye kuko n'uburenganzira bwanyu gutaha iwanyu ariko uwitwa ko ari mu Kenya dusubire mu rugo dusubire muhira ndabashimire cyane bamwe muri abo ngira kumbure nabataramenya canke nabo batayoboka uyu mugambi uri kurategurwa mu karere ka EAC ati umugambi umugambi ni wawo ndingene dusanzwe tuwuzi ni Empire Himani Balkanisation bashaka gutera hano muri kano karere ku nguvu zose zishoboka ibi rero bigenze gute murabona ko byatanguriye muri Kongo mu burasirazuba bwa Kongo hari imigwano imaze igihe kirekire twama twayivuze ko nta munsi numwe dusiba kubabwira ibijanye n'imigwano canke intambara ziko zirabera heraya mu burasirazuba bwa Kongo ibi rero twaba tuzi ko gushika no munsi intambara ku ruhande rw'izimbwebwe za Sarambwe izi nkotanyi RDF z'u Rwanda zagiye gufata izina rya AFC M23 hariya mu burasirazuba bwa Kongo bananiwe runo rugamba rwabananiye umuntu afise inguvu zo kugwana ntaja gusaba ibiganiro umuntu afise inguvu zo kugwana ntatatabiza mu makete n'amakomunike kujya ngene bavuze twafashe Goma mu masaha 3 canke mu isaha imwe canke mu minota kujya bavuze bafashe Bukavu mu masegonde kujya bavuze turashaka gufata Uvira mu masaha 2 tuzoba twisanga muzoba tumudusanga Bujumbura amajambo menshi yabacikanye inkonda ku rugamba nta kamaro k'amajambo urafronta uratera ugafata ico ushaka gushikako rero nimba ko murabona barira nuko batose nuko AFC M23 baratose baranyagiwe imvura y'amasase drone ziriko zirabacucuma umwana hariya wo muzarendo ariko arakevya hariya araba ko yora abana bangahe agenda agize ifumbere ya Kongo hari benshi bakunda kumbwira sirito abanyarwanda n'abanyamakomantere canke abandi bambwiye ati ngo Fleur ngo kumengo ngo hageze kuvuga ngo bijanye na n'intambara ya Kongo ngumengo ngurashamwe akantu ko ngo no nta nzigo canke urwanko rw'abanyarwanda mugabo kuri kuravugwa abanyarwanda murabizi ko twibaniye neza murabizi ko abanyarwanda dukundana kandi abanyarwanda twamye dusabana atari ibi bintu sinzi inongeso novuga y'inkotanyi canke uno mubano mubi inkotanyi ziko zirashaka kuzana mu karere rero abanyarwanda babwira ati abanyarwanda si bose kujya namwe muko muravuga abarundi kenshi murakunda kuvuga abarundi bose mwamaze kutugira imbonera kure abarundi bose mwamaze kubagira ivyo mwigombera abarundi mwamaze kubagira aba FDLR mugo murazi gituma nuko intwari hari yubu atari iriya ntwaro yabagaza na Buyoya na Micombero nico gituma muri ko muravuga ko abarundi bubu araba FDLR nico gituma mubita uko mugomba amajambo musanzwe mukoresha ng'abanyarwanda mwe musanzwe muyaza ariko ndababwire siko turi abarundi turi kundi kuntu mutazi nimwashaka kumenya abarundi murazojabuka murazogira ivyo mwiyumvira uko muguma mwikira igitabo mushaka gutera igihugu cy'u Burundi muravogera narababwiye ntiturarasa ariko ndibaza umuntu atinyingwe natinya iyamwinjiranye ariko nongere nababwira ati nimba basokuru banyu mwabana mwe generation Z muko murahendwa mu Rwanda muri Kenya muri Uganda muri Tanzania eka no mu bundi burere nimba basokuru banyu batarababwira amateka y'igihugu cy'u Burundi nimwicare hasi
muyasome canke muyumvirize kuri Fleury Podcast TV. Ibi biruko rero muri Tanzania mu gihe Uburundi bwabereye ibamba bubera imbiri bindwi izi nyenzi izi mbwebwe za Sarambwe hare hakurya muri Kongo. Indoto yabo bubatse mu myaka irenga 10 yasutswemwe amazi, yatabaguwe, yazibiwe, yononekaye, yapfuye urupfu rubi kubera leta y'u Burundi, niko babivuga, kandi ni kubera FDNB igisirikare cy'u Burundi. Mwubahwe cyane, mwarakoze ivyo leta ya Kongo mu bufatanye bw'imigenderanire n'umubano mwiza, kujya umubanyi atewe nawe uba utobirabira rirari, kuko na wewe bakunda kuvuga mu Kirundi ngo ruriye mu kike nimba ruraririye ntanda. Rero nuko ibintu biri muri rusangi. Rero umugabo akumwera ubundi nawe ejo, umugabo mumwera ubwanwa ejo nawe akakumwera ubundi. Igikorwa ciza ni igikorwa kizima igisirikare cy'u Burundi kiko kirakora muri Kongo, tubakengurukire. Iyo hataba igisirikare cy'u Burundi ntuba tuzi Kongo aho yobigereye. Kumbure indoto zizi mbwebwe za Sarambwe bo bamaze kuzigerako, na niyo mpamvu bafise inzigo, barajingitwa bumvise umurundi, barajingitwa babonye ibendera ry'u Burundi rihungabana, barajingitwa babonye umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, barajingitwa babonye indongozi z'u Burundi, barajingitwa babonye Fleury Podcast TV, barajingitwa babonye n'abandi gwaruka gwahagurutse kugira rujinjimure abarundi n'abanyarwanda bashizwe kishashara kugira bagume babona ko inkotanyi ngo zirakiza. Bamwe basigaye bahitanga inkotanyi zisumba Imana n'amajambo yabo nyene. Inkotanyi ngo n'ubuzima, kumbure n'ubuzima mu Rwanda muri kajya gace baziririnze, ariko hamwe mu mavunja nta buzima buriyo. Hari abariko baranwanya barongo nta buzima buriyo, hari abagicana ibishirira nta buzima buriyo, hari mu Nyakatsi nta buzima buriyo, hari abana bose bacitse indaya ku myaka iva ku 9, 14, 13, 12 aho bogiye ku ishure nta buzima buriyo. Hahandi tukuma tubona abana bigira munsi y'ibiti nta buzima buriyo. Utwo tureresi twose ni mwashaka ndiko ndavuga turahari. Hariya turiko turabona abamama inkumi bavuga ati jewe ndasambana nyene, canke babandi bavuga ati je kugira umwana wanje ndamugaburire se ntawe nzi, nafashwe ku nguvu n'abanyerondo, nafashwe ku nguvu n'abanke bari mbangukira gutabara, bari king zitabara ntavyo nzi. Ibi byose biragaragaza ko ivyo bariririmba ngo inkotanyi n'ubuzima, ngo inkotanyi n'ibindi sivyo na gatoyi. Mbega inkotanyi n'ubuzima zikaba ziko zirakora iki muri Kongo? Imiliyoni zirenga 30 bafashe izina rya M23 bako bakora iki muri Kongo. Ariko siriko dibanda cyane hiyo, ngomba ndabasigurire ukungene ano myigaragambyo yo muri Tanzania iza isotera igihugu cy'u Burundi. Niho naciye muri Kongo kubera igihugu cy'u Burundi caragiye gufasha Kongo biciye mu vya gisirikare. Iyo rero bamaze kubona ko igihugu cy'u Burundi baragerageje kukibeshera genocide, babona nta apere canke nta intervention internationale ihabaye, baravuze n'ibindi byinshi bidashoboka, babona nta bibahaye nta kibaye, bariko bararondera basotera barabukungene igisirikare cy'u Burundi kiva muri Kongo. Barazi neza ko atari si Trump, si Macron, si Kim Jong Un n'ibari n'abandi benshi bahamagaye igisirikare cy'u Burundi kuja muri Kongo. Umuntu umwe yahamagaye igisirikare cy'u Burundi ni leta ya Kongo ihagarariwe n'umukuru w'igihugu Felix Chirombo Tshisekedi Faci Beto. Niwe yavuze ati mwene data muvukanyi nukuri fasha urabe nawe cyo uza gukora ukuntu barayaga ni byinshi byo bayaze hari iriya close yabo ari amasezerano ntayonzi kandi sinshaka kuyinjiramo cyane kuko biriya ni byabari nyene bari hari hejuru kuko bajya nibo twemera turemera ko nyene cubahira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye uko atuyoboye kuko ayoborera abarundi bose Tshisekedi ayoborera abakongomani bose tujana navyo. Ndibaza ko nabo batokwifuza ko tuja mu manga babibona, nico gituma twebwe turavyemera. Rero ndemera buno bufatane bakoze. Ubu rero bwateye umujinya u Rwanda, butera umujinya Kenya, butera umujinya Uganda, eka n'aba boss babo hari hejuru mu za Burayi bari barabatumye gukora kiriya gikorwa, ariko kiba imfa gusa. Bafishiriza abantu benshi, bononekana ibigwanisho vyinshi ari byo biri mu mafaranga menshi bibabaza n'aba
n'abazungu haba bahombera ibintu vyinshi, hongera hagaragaza abantu benshi bari basanzwe bakora mu gifungu, bari basanzwe bakora binyegeje. Aha rero niho bafashe umugambi wo guhungabanya Tanzania. Tanzania baravuga neza ko Tanzania tukayihungabanya canke bigakunda tugatembagaza ubutegetsi buhari, hakaje ubutegetsi bundi butari ubu buhari. Kumbure nje twakwa bararirimba ngo CCM hatuyitaki, boba bavuga ati reka dukureho CCM, nitwamara gukuraho CCM CNDD-FDD ibujumbura bizokunda ko tuyikura. Iki mugitegere neza, barabona ko neza na neza ubuyobozi bwa Tanzania buhavuye n'ubuyobozi bw'ibujumbura bw'i Burundi bikunda kungene babukuraho. Ni mu bitahure muri kano karere mubiravye no mu maso, mukuremwe ishavu, mukuremwe kuba umunyarwanda, mukuremwe kuba umurundi, mukuremwe kuba umukongomani canke umunyakenya canke umuganda. Ni mubwire ko umurongo udacafye neza. Ibihugu vyumvikana ni Kongo bigerageza basi naho barimwo guhemana, ni Kongo no Burundi na Tanzania. Ibindi bihugu vyumvikana ni Rwanda, ni Kenya, Uganda, Somalia na Sudan. Ibi biri clair dusanzwe tubizi. Rero bariya nibo bafise uriya mugambi wo kugira ya empire hima canke balkanisation hariya muri aka gace kose. Kandi bino bishoboka mu gihe babaye sponsorize canke bafashwe mu mugongo n'ivyo bihugu mva makungu, n'ivyo bihugu vya Burayi n'ibindi vyinshi tudashoboye kudondagura muri uno mwanya. Rero bimeze gute? Barifuza ko bakuyeho ubutegetsi canke imyigaragambyo yofata nkuko babishaka, bazoca baza kudurumbanya igihugu cy'u Burundi canke kugitera vyeruye, kubera Kongo iri mu ntambara, iri mu magogwa nayo ubwayo. Tanzania izo biri mu magogwa ubwayo canke bahashizo bigombera, hanyuma bice bikunda ko uyo bahashize azaza satira Burundi, hanyuma babandi bari muri Kongo nabo nyene baze basatira Uburundi bamere nko baba bashaka kubushira hagati. Ariko ikintu kitazoshoboka kubera Uburundi mutarinze kutumara, sinibaza ko ibintu bizobashobokera. Ariko mu busesanguzi ibi turabibabwira kugira mubibone canke namwe muvyiyumvire ko, kuko je nshobora nihenda ukuntu kungene je no baniyumvira nukungene no bandiko ndabitahura nk'umwana w'umuntu. Ariko ndavuga ati Tanzania mugiye kuraba mu buryo bw'iterambere, nta Tanzania umujene wo muri Tanzania yohagurutse ngo arigaragambye ngo aragize imyiyamama ngo imigumuko narakoze ikiganiro mu Giswahili ngira amalehezima nticabashikiriye abatanzania, niba carabashikiriye naho ngira hariho bake cakijije barabivamwo, abandi nabo bari anime nayo mafaranga canke nuku kuboko kwa hakurya ya Kanyaru bobo barakomeza. Kandi biranavugwa ko n'abatanguje imigumuko saba Tanzania, abatanzania barabona ko bari batinye kuva mu gatondo tugira kijya kiganiro cyo mu Giswahili tugaragaza umwe bako baratora, tubereka amabarabara kunge nagaragara hari mu gatondo Samia agenda gutora n'abandi benshi bagenda gutora, nta migumuko canke imyigaragambyo yari bwatangure. Kumbura abatanzania bari bahiye koba baravuga ati ndeki bitu vyihoze twe kuva Tanzania yikukira kuva mu 1961 baronka kwikukira, bari bamaze iyo myaka yose 60 n'iyindi atakino na kimwe kibadurumbanije. Rero ibi bikaba biri muri bimwe bigaragaza ko si Tanzania yonyene iri inyuma y'ino migumuko, ahubwo hari ibindi bihugu harimwo igihugu cane cy'u Rwanda, arico gihugu kavyonzi co muri kano karere. Ibi rero ndabibabwiye kugira namwe muvyiyumvireko. Turaza guhurira muri commentaire haba Barundi baba Abanyarwanda canke abandi bose bagize amahirwe yo kumva runo rurimi ndiko ndakoresha. Muraza tubivugane hano, hanyuma tubandanye dukora ibiganiro bigana gutahuza ko ino ntambara y'akarere dukwiye guhaguruka no gutahura, kandi tukaba tugavye ko umwasi aturimo. Je nabavuga ati nta vy'akarere Uburundi ni bugombe buve muri EAC, ni bugombe buvemwo mu bintu byose byitwa ko bihurikiwemwo n'ibi bintu byaba bajama bifuza kugira balkanisation, kubera aha aye nta muntu yo kubwira ati ku mugoroba musangira mwijoro aza kuguhungabaniriza umutekano. Ubusesanguzi rero bwanje bwo muri uno mwanya kugira tubahirize abaguma basaba kenshi banyandikira kora ibiganiro bigufiya, sinzi kumbure ni impamvu z'amamega, kumbure ni impamvu z'umwanya ko gufata wumviriza nimba bari karadandaza canka bari karavura canke nimba bari karakinjika canka asanzwe ari karakora iyindi mirimo asanzwe akora. Ndabakengurukire ku kigoro mugira
kubona ivyo byose mubirengera mu kugurura telefone zanyu mukaja kuri Fleury Podcast TV mugakurikirana ibiganiro n'ubusesanguzi tugenda turabashikiriza ku mwanya ndabashimire cyane no ndabibutsa ko na Fleury Podcast TV atamwebwe nico twanda bashimira cyane kandi ndabakengurukira cyane shimire kandi abamaze kugira sabone canke subscribe namwe muronka ano ma content canke bino biganiro buno busesanguzi muri mu ma groupe atandukanye canke ku nzira z'ama link bijya babarungikira ama link ni mugenda mugize like comment share na subscribe canke sabone hano hama dukomeze twagura umuryango wa Fleury Podcast TV munibuka kuja kugira kuri Ingoma magazine kugira twagure umuhora kandi twongere twipange sawa ntawo bizi uko bukeye uko buramuka ndabakengurukire cyane kandi mwarahezagiwe ciao